Yes. Ni Amayagwa TV garutse kandi ubugira kandi. Yes, ni Amayagwa TV nkuko tubakunda abakunzi bacu. Ikintu cya mbere nama ndababwira misi yose ni umwaka mwiza, umwaka mushasha, umwaka w'imigisha myinshi, umwaka w'imizagiro myinshi. Uyu mwaka muzoronye ibintu byinshi mwifuza vyiza pana bibi. Genda bifuriza ibintu vyiza, bajya abantu bifuriza ibintu bibi sindabakunda na gato. Urumva rero Amayagwa TV uno munsi rero tugarutse kuvuga kandi kundi muririmbyi ndabatuye rero n'umuririmbyi wuwe ni Natasha Lanoma la boss, ni Lamyembe umuririmbyi mwiza cyane abikora neza, n'umuririmbyi agerageza kujabuka hanze agatwara muziki ndundi akajabukana hanze. Rero indirimbo yiwe tugomba tuvuge ko afise indirimbo nyinshi, afise n'amakorabo, ariko indirimbo tugomba tugarukeko, urumva ni indirimbo yitwa ni Walete. Urumva iyo titre ni Walete, banderi yitwa Walete, ni kuvuga mu Kirundi bayita bazane. Bande rero nibo dushaka kumenya Walete bazane. Ni indirimbo isa neza nkuko mubibona ku Mayagwa TV, amaimage yayo ni indirimbo isa neza, isukuye, ifite umudi umeze neza. Ariko rero ikinzanye ngaha akagasima jewe Vivier la Familia, jewe Vivier ikinyicaritse ngaha kuri akagasima muri agatondo ka dimanche, nuko ifise views nkeya bivanye no kunisa. Jevyo rero birambabaza bikanja mu mutwe, urumva birambabaza bikanja mu mutwe. Rero indirimbo abarundi, abakunzi b'umuziki ndundi mushaka tugire gute? Ngo abaririmbyi b'Uburundi bagira indirimbo z'uburofa, abaririmbyi b'Uburundi indirimbo zabo wapi? None rero komo abafana b'umuziki ndundi ko muzi imuziki umeze neza, ngira akantu kabi kari muri ndirimbo ya Walete. Je nishakira views, nshaka je nzoryoherwa yuko umuziki ndundi ukora duga views. Umuziki ntiwakorewe mu Burundi, muri Tanzania nimba nihenze n'uburyo bwo kuva ngana no kuja muri Tanzania. Urumva ama image asa neza, asukuye, urumva Walete mu Kirundi ugiye kubiraba neza ubwa bazane ico si Kirundi. Walete ni Kiswahili. Rero turashaka jewe nka Amayagwa TV abakozi b'umuziki ndundi je guma ndabasaba nkoma mashi mvuge ni nababwiye ni canzanye kuri akasima muri agatondo jewe Vivier la Familia je nishavu byinshi nifitiye. Iyo mbonye umuziki usa neza, usukuye, umeze neza, ufise umudiyo gari barawukubise muri boîte narakatise ndakatika ndavuga ni umuziki ilifo yuko uduga views. Rero nta kuntu umuziki usa neza kujya umuririmbyi yigoye agasora amafaranga kugira anezera abarundi, ashobore kujabuka amenyeka, kugira amenyekanisha Burundi mu bindi bihugu kubijanye n'umuziki. Hama twebwe abafana b'umuziki tukaca tuyirengagiza ujya muziki umenga na kimwe tubona, tukaguma tuyumviza imiziki yo hanze. None muri mushaka tugire gute abafana b'umuziki? Murashaka tugire gute? Apana jewe Jesse n'umuririmbyi, murashaka abaririmbyi bagire gute? Je nimumbwire, andika muri commentaire muvuge ni utunenge turi kurya muziki nutuhe, kugira nawe nyene azoshobore kwikosora avuga ni umuziki ukurikira eka nkubite shobe gukubita imaga, nkubite ifufu ku ma views. Urumva kuburyo ukwezi kumwe umiliyoni, kwezi kugira kabiri zibiri, kwezi kugira gatatu miliyoni 3 z'ama views. Urabe ko ari uwundi azoza kutuzanira uburofa ngaha mu Burundi ku muziki ndundi. Rero
jewe nka Vivera Familia jewe nariyakiriye kutuvyuzi twanje duke simo mutankurikirana ariko naho mutankurikirana jewe nguma mvuga ku muziki ndundi tuwuduze naje ndimo bawuduza ndimo nguma ndawuduza uko nshoboye ndako je nkubita swata utuvyuzi twanje jewe Amayagwa TV twariyakiri Imana yonyene yo mwijuru nizo dutabare ku mavyuzi uvuge ni Vivier ndabona kumerewe nabi ku mavyuzi Amayagwa TV ndabona kumerewe nabi ku mavyuzi raba ndakubite forfait inozeya y'amavyuzi ndakubite bonus y'amavyuzi shobore kugereka kaguru ku kandi vuge naje ndararamye kunyegamo views ndazifise hajya ariko rero ako karagaciyemo Natasha la Noma la boss la myembe urumva umuntu azifatamo neza umuziki ndundi ari mu bigeme ba mbere ushatse kuvuga babiri ba mbere ico kibanza aragifisemo atari wa mbere n'uwa kabiri ariko rero tushobore kumuha ico kibanza gikwiye mu kumwereka yuko views ziko ziraduga yuko imiziki yiwe tuko turayikurikirana ashobore kugira inguvu zo kugira ashobore kuduha ibindi bintu bishasha bimeze neza bisa neza baze wowe kugenda kuva ngaho ukagenda ugasohora clip isa kujya wiza nyino kwatuhereza abarundi abo kunezerwa bakiyenganira wibaza ko kugira usubire wibaza ko ahubwo nico gituma uzosanga n'abaririmbyi bisoherera gake gake ngo turashaka hiti nyinshi none Walete si hiti Walete ni hiti urumva muvyanga muvyemera Walete ni hiti rero tuguma turonka indirimbo zishasha z'amahiti ariko abarundi ntidushima tuguma tuvuga ni shaka hiti nyinshi mushaka hiti nyinshi gute banza murabe indirimbo iduge kugira no muririmbyi na la Noma la boss Natasha indirimbo yiwe ishobore kuduga iduze acaronka n'inguvu yo kugira asohore iyindi ahubwo yakabijya rero irusha ijya tutarandiriye rero yari Vivera Familia kuri micro n'agashavu kenshi ku bijanye n'amaviews yo mu Burundi ku bijanye n'abakozi b'umuziki ndundi kwera iki mutaraba ibintu byacu kwera iki mutabigira partage je sinzi ibintu muba murimo sinzi ibintu biba byabafashe je ngana yariyakiriye ko tuvyuzi twanya yariyakiriye ndi kubitira swata niki kiganiro mutagigize share mu kirabe mu gipartage ndakubita swata nyene nje narabimenyere rero turabasavye mudufate mu mugongo mufate umurimvikazi wacu Natasha la Noma la boss abandanya bikora neza yes yari Vivera Familia kuri micro Amayagwa TV ndabasezeye mvuga ni ciao